Yesu ashimwe cyane, muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Mbanje kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2021, mwaka Imana yaduhaye kugira ngo tuvaho turi tubandanye dutera imbere nk'umuzinga, dutera imbere muri vyose. Na Zekariya igice ca 4 umurongo wa 10, mbega hari uwogaya ibikorwa ko ari bito umunsi bitangurirako? Abantu benshi bafise ivyiyumviro ngo nshaka kugira business, nshaka kugira umutahe munini, ariko uno munsi nagomba ndakubwire ngo utere imbere uhereye aho uri, tera imbere uhereye aho nyene ugeze. Umukozi w'Imana Zekariya, Imana yariko iramukoresha, ariko avugira ijambo rikomeye cyane ngo iburyo ikintu iyo gitanguye naho kiba ari gitoya ntibisigura yuko kitazokura, ntibisigura yuko kitazotera imbere. Nico gituma uno munsi nashaka ndakubwira ngo utere imbere uhereye aho uri, utere imbere uhereye aho nyene ugeze. Hari haho wageze muri 2020, hari haho Imana yagukuye irakugeza, ariko uno munsi ishaka kutera imbere uhereye ngaho nyene, udasubiye inyuma cyangwa utarondeye gusimbira kure cyane, ariko ugenda utambuka intambuko imwe imwe, ariko ubandanye utera imbere uhereye aho ugeze nyene. Mbega wo bigenza gute kugira ngo ubandanye utera imbere uri aho ugeze? Bisaba yuko ukoresha ivyo ufise. Abasuma bagize iminsi batwiba kuko barondera kongereza kuvyo bari bafise, bakabirondera mu buryo butaribo. Ariko uhereye kuvyo ufise ugahera aho ugeze, ukaba ufise intumbero yo gutera imbere, kuko Imana ishaka ko tuva mu bwiza tuja mu bundi, nta kabuza nawe we uzotera imbere. Yabajije Mose, usomye mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 4 umurongo wa 2, iramubaza ngo Mose, ngo ico ufise mu ntoki niki? Bisigura yuko igitangaza cyawe Imana yagishize ngaho mu ntoki nyene. Koresha ico nyene Imana yashize mu ntoki, hera kuri ico nyene ufise. Burya igitangaza cyawe Imana yaragishize mu ntoki. Burya ivyo ukeneye kugira ngo uneshe izo ntambara zawe Imana yabigushize ngaho mu ntoki nyene. Tera imbere mu guhereye aho ugeze, kandi uhereye no kuvyo ufise. Ariko no kubwira n'umugabo yitwa Samusoni, yakoresheje umubangabanga anesha ingabo kubera niwe yararonse hafi. Bisigura ngo ikintu ugifise mu ntoki uko kingana cyose, Imana ishobora gukorera kuri ico nyene kuduza ikagushikana kure cyane. Rihera aho ugeze, uhere kuvyo ufise, hanyuma uhere kucuri wewe nyene. Ingorane dufise, abantu barondera guhinduka abandi, barondera guhinduka ibindi, ariko uhereye kucuri wewe nyene. Reka ndaguha akarorero. Yeremiya yari umuvugishwa n'Imana, yari umwana mutoya. Imana imubwiye ngo genda uvugishwe ku mahanga, avuga ngo ndacara umwana, iranamukarira. Ariko Imana yashaka muri ijya myaka nyene, muri bujya buto bwiyo, gahera kucari nyene, agaheza kabandanya akavugishwa ku mahanga. Kozi w'Imana Samueli nawe nyene Imana yamuhamagaye arikiri umwana, atazi no kumenya ijwi ryayo, ariko Imana yashaka ko ahera muri kujya nyene yarameze. Yosefu yari umwana atazi kugumya ibanga, icarose cyose akibwira gushika haduza n'ishari rya bene se. Naho atagumya ibanga, Imana yashaka ko ahera kujya nyene yarari, kugira ngo abandanye akura, abandanye atera imbere. Imana ishaka kutera imbere uhereye aho uri, uhereye mu byo ufise, uhereye ukumeze, kandi uhereye ku nkomezi nyene ufise. Usomye muri Bibiliya muri iki gitabo cy'Abacamanza igice ca 6 umurongo wa 14, Imana yabwiye Gideoni ngo genda n'izo nkomezi ufise. Mu isanzwe turondera ibindi birenga ko, ugasanga tubirondeye nabi, ugasanga tubirondeye mu buryo butari bwo, ariko Imana ivyikeneye ko dukoresha burya yarabidushize mu biganza. Hera aho uri, hera kucuri, hera kuvyo ufise, hera aho ugeze, hera n'izo nkomezi zawe, ariko muri uyu mwaka wa 2021 utera imbere. Imana ibahezagire.